twagomba kubaremesha no kongera kubahumuriza muri byose kubera ibyabaye mwese mwarabibonye. Hanyuma ibyo rero ntibyashikiye mwebwe mwenyene, twese hajya byaradushikiriye kuko byaradukozeko cyane. Byaradukozeko kuko umukozi w'Imana nk'uko tugenda turabivuga, twebwe bamwe yari umukozi w'Imana kandi yari umukozi wacu, yadukoreye cyane nk'umuvyeyi yatureze mu ijambo ry'Imana. Twebwe namye mvuga nti twe tumuzi kuva kera, turamuzi acuzuye inkomezi zose, turamuzi agishobora kuduga imisozi, turamuzi agenda muri imisozi yo muri izi ntara zo haruguru gutya avuga ijambo ry'Imana. Ndamuzi kuko mu batureze nkiri umukristo mutoye cyane, nkuwatureze tuja mu baririmbyi, nkuwatureze tuja mu bajenama b'ishengero, nkuwatureze turabaye abavuga butumwa, nkuwatureze kandi dutanguye igikorwa cyo kwitwa umupastori. Urumva rero mwebwe bamwe kumbure mwamubonye hanyene ejo vuba atanu umwanya muremure cyane haciye, ariko twe tumuzi cyane kuva kera hariya nawe nyene acinyuganza kumva yuko inkomezi zose zikiri muri we. Hanyuma tumaze kubuko turi no munsi ya nkanje namye mvuga ko yambereye umuhanuzi akomeye, kandi umva ni kuri jewe, ariko birashoboka ko we ko wamubonye ukundi, ariko kandi nk'uko bimeze sinzabona abwiye yuko twega abana b'abantu tuko namba 666 kwa maana 777 ni namba ya Mungu tu mwenyewe, kwani inaonyesha utimilifu wa Mwenyezi Mungu. Lakini namba 666 mara nyingi ile inaonyesha udhaifu wa kibinadamu. Namba 666 udhaifu wa manadamu. 777 utimilifu wa Mwenyezi Mungu. Umuntu rero ugomba kumurondera ko intege nke ntiwozibura, ariko kandi nta wamakora ibibi byose aratebaka akora iciza. Kuri twebwe rero yatubereye umuvyeyi, byo tumuzi ko kandi twebwe tumuharura nk'umunyenkomezi, yabanye natwe mu gihe kitari gitonya. Urumva none akitukimubona afise inkomezi nyinshi, ko yagiye abanaga abantu mukigwa mu buryo bw'intege nke z'umubiri, byaza tubibona, kandi twari tumaranye imyaka myinshi atakwezi guhera tuticaranye. Abapasiteri barabizi, twicaranye ku ntebe hamwe twegeranye gutya, twaba twegeranye ni hafi nk'imyaka 20 turi kumwe twicarana gutya, atakwezi guhera tuticaranye gutya kabiri canke kane mu kwezi turi kumwe, ariko kandi turiko turakora ibikorwa by'Imana. Hari naho twabona yacakorokera mu ntege nke turi kumwe, abo turi kumwe tugamati mugenzi birahindutse, tukaraba uko tugira, tugasenga, tukirukanga kugira ngo turabe ko yongera gusubiramwo intege. Bamwe mwamubonera, ariko kandi twebwe twamubonye kenshi kuko twama turi kumwe umwanya ku mwanya. Hanyuma rero uyu misi yiwe ya nyuma, kuko nama ndamwikora ko iyo mfise igikorwa mu Kamenge cyane cyane ngize kanisa nk'uko, nama ndamurondera, kandi imyaka yose maze mu Kamenge bungiye gukwiza imyaka 27, nta kanisa nimwe no banakoze ntamuhamagaye. Ego naramuhamagara mbarira aha kongeza hankoriki, none umuntu yansengeye kuba umuririmbyi, kansengera kuba umukumi cyangwa umujenama mu ishengero, kansengera kuba umuvuga butumwa, kansengera kuba umupastor, no duzi igitugu gute. Yarazi byinshi cyane kundusha,
aha ndabi kuko namubona nk'uri hafi naho nari kurondera nk'abungere cyangwa ariko wewe burano nkuko twaba turi hafi naho yabari hirya mu kabeze hajya naho narindi ndaca ndamuhamagara n'ingoga mbarira aha nkora iki ko ngeza aha bwana mbwira nkora iki ngaha hantu agaca mpanura icura gikora gutya iki urakigenza gutya cyo gituma rero mvuga nti saha gusa ariko n'ahandi Bwana tusaidie sana none rero mwigumye iwacu ni hehe ntamarira bayo nagomba ngo tubandanye ariko kandi twongera kwibukanya yuko umuntu wese kuri ibyo byose byabaye mu isi niko bimeze hizo namba zetu sita tuna mwanzo na tuna mwisho kilicho na mwanzo ni lazima kiwe na mwisho tupo leo lakini kesho hatupo tena papa siko none lakini turorera kuzobona ubwiza bw'Imana